Yego tugeze muri wa mwanya mwiza rero turahaye kaze pastor watumwe n'inama nkuru y'ishengero ashike hano twaramusengeye kugira ngo ubwo inama yamutumye Imana izamutume byatubwira ko inama ntacyo yamubariye ariko Imana yaramubwiye kazo tubwira iki Imana yakubariye mu mukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Ubu rero duhana mwiriwe. Mwiriwe. Gituma mvuze mwiriwe aha abandi barazasohotse. Mugabo twebwe rero Imana yateguriye amarore manini manini kandi naze mu wayajya ndimwo. Imana bahedagire. Amen. Abamaze kugabura Yesu abahedagire. Amen. None rero ndashima Imana kandi nkuko nabivuze ku munsi wa kane ndagira ubuntu n'Imana nta numva mu gishingano serebwa honyeze ikirenge n'umunsi n'umwe mu gishingano kandi simba kure cyane ni hafi ni ngaha muri meri mugabo sinarebwemererwe gushika hano kuko isaha y'Imana ntibwagere. Ndashima Imana rero ko Imana tumbereze ku barogozi bakantumbeza mu gishingano ngo turamukanye. Nagiye sanga ahantu hari abantu benshi batanzi abadugize ibiganza mu banzi ntibashike na 30 haba mugabo none mbonanye n'abanyakamenge benshi bari banze kuko bagwa bakizwa nawe simeruka ho vuba mu banyakamenge ndetse abambonye umuzi abari banze turabe sawa abatari banze abo bakizwe mu nyuma rero sawa Yesu kiza bahedagire cyane. Hanyuma rero mu Ruvumera barantumye intasho anavuze ku munsi w'Imana natanze intasho. Hanyuma kandi no mu rugo tuba twadananye mugabo narose umuzukuru amazi y'inga zibiri avuse saragwara. Hanyuma rero asagenda gufasha umukazana kugwaza umuzukuru atuba twadananye cyenda mwita umushikiranganje w'intwara yo muhira. Niko ndamwita umushikiranganje kuko urubone washinga leta ntariho akamenya ministeri za kuvoma abara gusuma abagira isuku urumva sanga leta yaheze. None siko none Yesu nashimwe cyane kandi turabashimiye kwikaze mwaduhaye maze iminsi mutwiyegeza muduha kaze kabisa yimva mutima. None rero aho mu Ruvumera mvuga rero si mu Ruvumera ukisoko kuko ababati mwe maze mu Ruvumera ngo ndahazi ni apana ajya kwisoko ajya kwisoko nawo kurondera umukate mugandi mu Ruvumera ku rusengero. Yesu kuko najiwe naho ndi mu Ruvumera ndashobora kumara amezi abiri naho muri rya soko kuko jewe simfise hajya muri rya soko Imana kuko abantu bahendagira mu buryo butandukanye. None rero tumaze iminsi tuvuga ku majambo y'Imana. Amajambo y'Imana yavuga ku mugororotsi twasomye mu gitabo cya Yesaya gitabo cya 3 umurongo wa 10 na 11 ingene umugororotsi azomererwa neza kandi ku munyabyaha azomererwa nabi. Twarasomye kandi mu gitabo cy'itanguriro 6 kuri ku murongo 5 kugeza ku murongo 9 dubize intumbero ingene umugororotsi akinzishwa niyo haje igihano cy'Imana. Ingene tubona ingene Nowa yakinzishijwe hanyuma abandi bahagira ingorane. Twasubye mu gitabo cy'itanguriro havuga ingene Imana yashingiye intahe Nowa ubwo atumaze kuzura hanyuma Imana ibwira Nowa ngo nimwinjire hamwe n'umuryango wawe kuko umurungo wawe gubu ari wenyine nabonye ugorose imbere yanje. Atarinjira hanyuma abinjiye mu bwato rero urumva rero
amazi ko yaduga abandi bariko barakoma induru biruka we yari mu Yesu nashimwe sindi munyenga ko ari kirundi sindi ko ari kirundi amaraha sindi ko ari kirundi naho nyene ako nta kundi tuvyite ko nyene kwibera muri Yesu n'umunyenga w'Imana n'umunyenga w'Imana n'umunyenga w'Imana Yesu nashimwe hama rero twabonye ko Imana yaciye yugara kuko Imana iraza abakizwa ingene tumeze umukizwa naho wamugiriye nabi ukazira ku mutwenzi ko umva ugize ingorane ukavuga ati muze mbabarira ubara Nowa yari kubugururira kandi ubwato bwari kuroka kuko haba hinjimwe abataribo haba hinjimwe abanyabyaha rero twasonje ijambo ry'Imana kandi twarabonye mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Zefaniya igitabo cya 2 gatatu murongo wa 2 ingene Zefaniya yinginze abantu ngo nimurondere Uhoraho yemwe bagwa neza mwese bo mwisi murondere ubugororotsi kumbure muzokinjishwa ku munsi w'uburake bw'Imana twabonye kandi ko umugororotsi amenyekana naho yoba ari kure twabonye akarorero kuri Loti yari mu gisagara cy'abanyabyaha hanyuma rero hageze aho ibyaha by'Isodomu Imana ibishyira urubanza yarungitse intumwa kuko naho abantu bogaba Imana yafise abakozi benshi Yesu nashimwe cyane ikirungika abamarayika bako Imana ifise abakozi benshi irungika abamarayika bamusangiye ari hanyuma rero bavuga mu Kirundi ngo uwamenyeye kurira arira sinziri umuntu amenyeye kurira niyo aryamye asanga amusuti abo bagabo rero abanyabyaha ntibari bazi ko izo ntumwa zivuye mu ijuru basa baragenda kwa Loti ngo zana abo bantu tubagire nabi abantu bamenyeye gukora ibyaha mugabo Imana nakaru gatoyi ifyonda yafyonda akantu gatoyi ngo babataye mu ruhumyi babucumukura barondera urugi bararubura kuko Loti yaramaze gutanga ingwati zitarizo kuko ngo arokora aba bantu ariko Loti babubwira ati va hano hantu kuko ibyaha byaho byamaze kurundana gushika imbere y'Imana kandi Imana itumye kuharandura hanyuma rero ngo Loti aba mu kujujura maze isatu yadujura na mwebwe ngira byoshika twabuze ijambo ejo ikintu umuntu atazujura ni kimwe nabuze ati titongo torishashe izo musamo kimenye murakizi bakita inyamitsi titongo torishashe gubu aho rero naho uri ku mashini uri kuri shuri yugira mwenuko hama titongo torishashe nibyo ntiwogara sigorone titongo torishashe kandi mega niko ruvuga ngira bwe babimenye titongo torishashe afise amafaranga ishaka ku madiva afise ibintu byiza ugasanga irukanya agasese kirabura n'igifaransa agasira bwijana imodoka haba hakibona nabanje bagura amastoke y'imiceri biharage ukijya stoke arashara amahoro skonone ariko stoke uyifise titongo torishashe ikavuga uyitaho ukiruka sawa tuandanye rero uyu munsi nariko nasha mu munsi amakivye twavuganye turabonye mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki ingene hazoba itandukaniro
ry'umugorotsi n'umunyabyaha, ko hazoba itandukaniro ry'umuntu akorera Imana n'utayikoreye, niko bizomera. Yesu adufashe cyane. None rero kubyo tumaze kumva byose ni byiza, dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abalewi. Mu gitabo cy'Abalewi dusoma igice cya 6 umurongo wa 13. Nibaza ko mwahabonye papuro n'amajana 120. Abalewi igice cya 6 umurongo wa 12. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuduzime. Yesu nashimwe. Naye majambo y'Imana Imana yandongoyemo kuvuga ese ku mutima wanje agerekwa kuyo tumade kumva. Mabana yuko mwamwe mwaririmba twanezererwa, ariko kera uwo hamagara imboregwa zikagira igikorane ati ririmba, mbe boronka aho bahagarara, boronka irya kabiri, boronka irya mbere, boronka basi oya. Ariko tumaze kuza aha mu ngoro y'Imana ni mwihinguriro, niho inyundo y'Imana iduhingurira. Ngo tuba dusome ijambo ry'Imana yuko ijambo y'Imana ari nyundo, kandi uwicuze ntababara. Mbe abantu babonye abacura bamwe b'ikirundi mwarababonye bafise ikintu cyitwa umuvuba none, kandi umucuzi hajya ntayambara neza mabyumva, arafise inyundo icuma agishira mu ziko hama akubita kw'inyundo, kandi agikuramwo mu kintu kimeze nk'uko agomba. Tuba dusome gatoyi turi kuri ijambo ngo tubone iri jambo ryo kuzigama umuriro. Tuza kubona rero umugororotsi hari ikindi kintu akwiye kuzigama muri we, umuriro. Tuba dusome gatoyi duhisemo hirya gatoyi igitabo cya Vugishwa n'Imana Yeremiya. Tuba turabe ijambo ry'Imana Yeremiya igice cya 20. Igice cya 20 na 3 ku murongo wa 29. Abango mbega ijambo ryanje sink'umuriro nije uhoraho mbibazije, canke sink'inyundo imenagura iki? Oni uhoraho avuga ati ijambo ry'Imana ni nk'umuriro. Sawa, dusome ahandi twabe ijambo ry'Imana uko rimeze. Igicete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 12. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ibyo umutima wiyumvira ukagirane ukagabira, kandi imbere yayo nta cyareme gihishijwe, ariko byose byambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga zizotubaza byo twakoze. Mana nishimwe. Dusubire hali mu gitabo cy'Abalewi. Tugaturaho rero kugira ngo duhinduke ibikoresho by'Imana, duhinduke abana b'Imana,
siko twavutse tumeze. Yesu nashimwe. Aho umwe wese arafise ahantu Imana yamukuye. Hanyuma inyundo y'Imana niyo yamenaguye bya bitandara. Mubona ngene umuntu w'umugabo agukira ku mugore akamukubita akamumena amatwi kandi yamugaburiye. Abadayimoni baba mwuzuye mu mutima. Hari undi mugabo ngo nagiye numva telefona ni muvyara wanje ngo pastor ngo jewe karambaye ntibiki ngo umugore arakubise. Ndaza yagiye kumurekera hejuru ariko aracumba aragutipa niye gukubise iki ngo umudahara. Umugabo agenda kuko umugore bakamuha agashurwe bagazeho n'aho banyegeza uko ahe abantu bagira inuze amayeri bakamunyegeza umukwe ntakire ku ntebe mba namubonye ndamurabira he kwishurwe. Abandi babaha utuntu ngo kaze kwa mutama mugabo bamuha urushurwe rumeze mwene uko naho adakunyegera aba namubonye. Sawa, Yesu arubaze cyane. Hano twabonye rero ngo igitabo twasomyemo cyanditswe na Mose, kuko Mose yanditse ibitabo 5. Kuzigama umuriro rero ikimaze cy'umuriro ni iki? Tubona ngene Imana yahamagaye Mose, iramuhamagara yakuriye muri Egiputa, hanyuma mu nyuma Imana itabura ingene bigenza. Iraba tuyu mugabo ibintu vyire muri Egiputa arabizi. Kandi aba bantu bari ngaha aye bariko barasenga kuko birivuga ngo barasenze amaborogo yabo ashaka ku Mana. Yesu nashimwe. Kwera bari mu bikebere bakoreshwa nabi. Hanyuma rero Mose igihe bazayo ntibari bagiye bahunga, bari bagiye kubera inzara. Hama hari muri Egiputa naho hari amasumo basa baragwira. Hama rero bakura mu gihe kibi, avuka mu gihe kibi, mu gihe haro inigwa ry'abana b'abahungu. Muga mu nyuma ngo Imana igira neza babakirizi baca ntibishana umuntu numwe kandi Imana yasiba heragira. Hama rero uko babigeze mabinze ko bamuze mu gatebo bagashyira ku mazi. Hama umukobwa wa Farao yari umutorano ataramwijanira naho uri inkodi y'ikibi none urica umwuzukuru ataramutwara arajya amafiriti y'ibwami akuriraho. Hanyuma Imana itebota ingene bigenza. Haraho rero ga Imana mu kwishura habanda kuba ikintu kibi byo munavyemera. Mose amaze gukura kabande kubimenya ko atari umunyegiputa, asanga umunyegiputa ariko nashwana n'umuheburayo. Hama rero aho wanguranije muga yarayeze amashuri akomeye gose yaraza hakubita umuntu agacapfa. Kandi mu nyuma yarakomeye umuntu yishe umuntu akatamwihambisha wenyene. Yamuhambye wenyene. Hama nyuma rero yongeye gutembera asanga abiseye bariko baraswana ngo mwege mufiki kandi muri bamwe ngo ninde kandi umuntu amaze kuba kwica asaba abakakengegwa ngo none ninde yakugize umucamanza wacu ugomba kutugira ngo bamunyegiputa wishe ukacumuha mu musenyi. Mose amye ko byamenyekanye atashira mu ijana. Turi kumwe ashira mu ijana ariruka kugira ngo ntibamwice. Umuntu yize yakuri ibwami agenda gusaba akazi bamuha kuragira. Naho abantu basaba akazi mbega tuvuge ubushikiranganje ubworozi mbega muhamugenda mubona kuri tere ariko aza kuragira inka sa aragenda kuragira inka hari ayo mu mugamba akambara ikoti abikure mu mashini. None siko mu mashini ati aha naka ni habirabira
ariko Mose Imana yari imufitiye kazoza. Bwira mugenzi wawe ati Imana iradufitiye kazoza. Yesu nashimwe. Maze Mose ariruka agenda kuragira intama, kuragira ubusho bw'umugabo witwa Yetiro, kandi yaragiye iminsi myinshi cyane. Hanyuma rero Imana mu kumutuma yavuganye nawe iri mu muriro. Igitabo cyo Kuvayo cya 3 dusome, tuza kuraba ikimazi cy'umuriro. Igitabo cyo Kuvayo igice cya 3 umurongo, duhere ku murongo wa mbere. Icyo gihe Mose yaragira umukuku w'intungwa za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani, aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana Horebu. Umumarayika uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati muri icyo gisaka cy'amahwa. Aritegereza abona icyo gisaka cyakamo umuriro ariko nticyatemuka. Mose arivuganya ati hinge ngikame ndabe kajya gatabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati hehe micyo gisaka, ati Mose Mose, aritaba tisabwe. Iramubwira ati reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu hagaze arahera. Yesu nashimwe. Hano Imana yahamagaye Mose iri mu muriro. Hanyuma Mose niho yaherewe ibimenyetso bikomeye, ivugana nawe ijwi riva mu muriro. Maze Mose yongera guhingurwa, yiga irindi shuri, arungikwa muri Egiputa. Ari Mose agira kabiri. Mose yabonanye n'Imana, Mose afise ibimenyetso ataragenda, kuko Imana yari yamukuye ko akengegwe, yari yamukuye ko muvyimba w'umuntu. Tuko turakurikirana, yari yamuhariye ati genda, sinagenda. Hanyuma rero mu nyuma rero munazi ko yamaze gushikayo, agaza Farao yari intagondwa. Yavuze ati none iyo Mana yagutumye niyihe? Atera inkoni hasi inuka inzoka. Ati byo ni bito. Ati najewe abantu nkabo ndabafise ngaha, basa abanyamarebe badana inkoni zabo batera hasi zinuka inzoka. Muri ako kanya nk'umuntu yari gusha yiruka, mugabo ararindira gatoyi. Hanyuma inzoka ya Mose iziha itegeko ryo gutonda ku murongo, izimira zose batashe imbokoboko. Mose yongera gutora inkoni yiwe. Yesu nashimwe. Bwira mugenzi wawe ati mu Mana hari ububasha buruta ubundi. Ongerako hariho ububasha buruta ubundi kabisa. Mu Mana hariho ububasha buruta ubundi. Naho abantu batubona turi kumwe, wowe Imana mwe mwabona Imana. Abantu bajya mu mashira hamwe yo gutubana tumanako, usanga ibanteri ari birebire siko none biri hejuru bari ku mashini. Mugabo wowe naho wowe muri nyakatsi, inzu ya nyakatsi, ugasenga ufukanye wugaye inzu. Yesu nashimwe. Kubera mu Mana hariho ububasha buruta ubundi. Ijwi ryawe rikaduga, rikarengana profo, rikarengana amabati, rikarengana ukwezi, rigashikira ku Mana. Yesu nashimwe. Ongera mubwira ati mu Mana hari ububasha buruta ubundi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero twabonye rero yuko ingene dukwiye kuziga mu muriro ntuzime. Umuriro
waratandukanije abasenga imana zitarizo n'usenga imana yo. Dusome mu gitabo ca mbere c'abami. Yesu nashimwe cyane. Igitabo ca mbere c'abami igice ca 18. Teka umurongo wa 20. Turi ku ijambo rivuga gute? Kuzigama iki? Kukora abantu bavuga ngo mwari he gusenga, mwumvise iki ngo harubigisha. Mubyumva? Tukwiye kufata ijambo ry'umutwe. Kuzigama iki? Umuriro. Twabonye rero yuko umuriro aho tugeze umuriro waratandukanije abasenga ibigirwamana n'abasenga imana yo kuri. Dusome igice ca 18 ujya murongo wa 20. Tumanuke hepfo gatoyi. Agahegeta kabaye Karumeli, maze Ahabo atuma guhamagaza Abisirayeli bose, nabo n'abakamenye bakoranira ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababwira ati, muzogeza ryari ko abanyamuzi ijya nino? Asanga Uhoraho ari we Mana, nimumukurikire, naho nyene niyo Bayali aba ariyo mukurikira. Abantu ntibamwishura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera arabarira ati maze Eliya arongera abarira abantu ati, ni jewe jenyene nsigaye mu bavugishwa n'Imana, ariko bakamiye b'Abayali n'450. Nuko nibaduhe amamasa 2 baheze bihitiremo iyo bagomba, bayibage bayizanzagure mu bikenye vyayo, babigereke ku ngwi, ariko boye gucira ku muriro. Nanje ndabaga iya kabiri ndayigereke ku ngwi nyene, sinshire ku muriro. Muheze mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanje ndatakambira izina ry'Imana y'Uhoraho, maze Imana iza kwishurisha kure kuriki umuriro, iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga ati, iyo nama niyo. Yesu nashimwe. Zikuri rya jambo ingene umuriro watandukanije abasenga Imana y'ukuri n'abasenga Bayali. Abantu rero bishimira ubwinshi bwabo, ati bitavuze rero ibyo turavyemeye, turande gusenga. Umuntu yigisha abantu gusenga nabi afise ingorane. Wari yabigize gusenga nabi yari yabahenze. Ego. Hanyuma inka barayigurukira ko barayibaga, hanyuma barasenga. Usomye aha kujya tubona ngo barasenga baravovota, ngo kugeza aho bavuga ngo Imana ntiyishura, kugeza aho bikebagura. Imana zo kwikebagura nizo basenga. Hama mu nyuma rero Eliya arababwira ati, kumbura Imana yanyu yoba yahubiye ku bindi, cyangwa yafatiriwe, cyangwa yamaze urubanza. Bagasimba bakicumbagiza bagirane wapi. Hageze ngo mu gihe cyane kera gutanga ikimaze cyane kera, Eliya acarabwira ati, mureke nanje rero nkore. Abanza sana igicaniro tarasambutse, ashinga amabuye 12 nk'uko imiryango y'Abisirayeli ingana. Hanyuma bimba umuvo hirya no hino, atuma abantu kuvoma amazi, barasuka muri uwo muvo. Hanyuma yari yabazi yonka ku ngwi. Hanyuma rero mu nyuma arasenga. Yesu nashimwe. Ati, Mana uyu munsi bimenyekane
korera Imana zo kugarukana imitima y'aba bantu. Ubwo nyene ntibyafashe umwanya, umuriro ucuramanuka. Yesu nashimwe, utongora ikimazi n'ayamazi n'amabuye byose umuriro urabirigata. Nagomba tuvuga rero ikimazi cy'umuriro, ingene naho mwaturirimba, naho tuvuga ubutumwa, iyo tuja Satani yirukanyweyo ariyo yahora. Ndagomba ko twojayo. Ntagira umuntu aze gusoma, abandi asome igitabo sa Yosuwa 23 umurongo wa 10. Yosuwa igitese umurongo wa 11. Hagira usoma n'ingoga. Umurongo umwe ntuze handi. Zana hano bantu mbona bahatinye gusoma. Ngo Yosuwa igitese 23 umurongo wa 10 gusa wa 11. Avuga ngo mugire umwete cyane wo kubera amaso ubugingo bwanyu kugira ngo mukunde uhoraho Imana yanyu. Amen. Yesu nashimwe kandi Yesu guhedagire cyane. Niri jambo umukristo w'umugorosi, naho turirimba, naho tuvuga ubutumwa, naho dukora ibindi bikorwa, mugabo ijambo rya mbere kugira ngo Satani ntaronke ivyiwe ahabicisha, tubere amaso ubugingo bwacu. Yesu nashimwe cyane. Tubana rero ikimazi cy'umuriro. Mabona ikimazi cy'umuriro, iyo umuntu umuriro muri we wazimye ukazima. Mbe murazi abantu muri iyi minsi biragoye nk'abantu bavuka ubundi bazomenya ngene abantu bavumbika mu ziko. Abyumva kuko bateka ni kumbabura. None siko jewe navuye mu Kabezi gihe kimwe, niyo naba hama ndana n'umuntu mu Kamenge, ha turara hageze ku mugoroba, kaba mu mutima nkibera mbega ntiturya cyanke bigenda gute. Ngamanga usoka hanze nkaraba kotsi nkabura. Bwawe ndigorane kwe abantu bona imbabura zakwiye hose kera atwe twaragese kandi mweke aho mwarimu baga nk'aho mwarimu ugasanga ngo ahuha ayegegeza haba mu nyuma rero hageze aho batuza Imana nzabona batanye ubugari bushushe. Hamana badanone ubugari babutse ko ntabonye umwotsi w'umuziko byage ngo ngino ngo bafite ubundi buhinga ngo kumbabura ntimbabura n'ikintu kimeze gute. Yesu nashimwe. Uziga mu muriro hari ibintu rero bitinya umuriro, ariko iyo umuriro bazimye biza. Akarorero ubu yabo ahantu hari umuriro mboga burinjira mu ziko cyangwa imbeba zirahinjira, imiserebanyi ahantu hari umuriro biraza bitinya iki. Ariko iyo umuriro uriyo, iyo umuriro wazimye, ibinyabwoya birikwega bikinjira. Na bwa bwita imikoma bitwa buwambonye burinjira, ugasanga bwazinze ubuguru ahahora umuriro. Kubera iki? Nta muriro uriyo. Nagomba dufatanye rero kuvuga ubutumwa mu ndirimbo. Ni hande abantu bangahe turirimba indirimbo y'amajana 329 icyo ndonderamo abantu bayizi baba ari baze ngaha muri ayizi 329 indimo z'ikirundi yandirimba imwe
amajana 329 ese ndonderamo ntimuvuze ivyuma ntimwikazane muvuze amapiano nitwo yumva neza abantu baze kwiririmba ngo akazondogori ariko umperwa wangu muze kazondogori nta bandi baze kwiririmba ririmba neza nezerwa cyane wasiwe wakira umukiza namwe abayibamwo mwese nimutegura imitima wabonaho injira ashire mu rukundo muhagire mumurekere dugere gusaga 3 nona mahwa nibitovu nimubirandure ibyane bicumu byashishikaye kumera mu mitima y'abantu by'abakwegeye umuvumo none Yesu yazawe no kubakiza natse tugenda ngaho Yesu nashimwe narondera iki gitero none amahwa n'ibitovu ni mu birandure ibyaha n'ibicumuro byashishikaye kumera mu mitima y'abantu ariko Yesu yazanywe n'iki no kubakiza murabona iyo umuriro mu muntu wazimye ari igishure mukagasanga agenda yarapfuye kubera kopinaje ugasanga bagira mu kopinaje umuntu ugasanga yarumye mugabo akamenya kuririmba kuko agifata neza mugabo yarapfuye mu mutima ugasanga abandi barudura mpemu yera we aguma arurukwi kwera ibyaha n'ibicumuro biguma bimera muri we ibyifuzo mubona ingwe canke igitabo cy'umutima w'umuntu hari agatabo kitwa umutima w'umuntu bamwe bakavuga ngo n'umutima wa Minani hanyuma rero usanga hari nk'ibikere hari mw'inzoka hari mw'ingwe imiserebanyi ibindi byinshi byose mugabo kugira ngo bisohoke iyo uwo muntu asengewe ubasha bw'Imana bugasohoka bukamanuka usanga bikura imitwe mu mutima bikaraba hanze uko umuntu asiga kwezwa bikaza bisohoka mugabo ntibiza kure bicungira hafi narabonye rero umuntu umwe mabona iyo umuntu satani yinjiye yara hari kunyamugari je nakorera kwiramba hama rero kunyamugari hariho plaza canke ahantu abavuye kuroba bashikira indagara mugabo mu gatondo abantu barashora icayi abana bagashora ibinyobwa hama mugabo umwe yikoreye urubindi rw'inzoga hanyuma rero aguma yirukanga kandi abantu bikoreye inzoga baranyaruka yagenda natigita hama ahura n'umugore avyibushe nawe impande yiwe hariho umufurege hama rero yirukana n'ikibindi ku mutwe ngo asaraho ushinzira akorokera mu kanevu nyakibindi kimugwako kirameneka murabyumva ariko umuntu ari mu muriro atumbera imbere Yesu nashimwe ntagenda arakebaguza ko barakamara amazi abantu bumvise ijambo ry'Imana babuze ubutumwa hari naho twiga tutariye twisonzesheje ngo tuzo tuginjiremo hama Imana ntirushime dusaba umuriro w'Imana kubera
ibyinjira ibitangurirwa maze abona ibinyabwoya nindaga kinyabwoya maze kinyabwoya ni ciza kiraba abandi kirababa naho uri umunyakizungu kikuduze mw'ipantaro mw'isoko wotambiraho ngo kubera iki kinyabwoya muze mwihangane mubonye umuntu ariko aratambira mw'isoko nahaba umumama ikinyabwoya ataki kikaduga yoho aravyina mw'isoko atabamuhaye akazi kubera kinyabwoya nze gituma rero dukwiye gusaba umuriro w'Imana bya bindi vyikwega kugira ngo umuriro w'Imana ubiturire ntivyinjire. None amahwa n'ibitovu nimwe birandure ibyaha n'ibicumuro byashikiye kumera mu mitima y'abantu, ariko Yesu yadamwe n'iki no kubakiza. Yesu nashimwe. Umuntu ari mu muriro w'Imana aguma n'ivyizigiro. Umuntu ari mu muriro w'Imana nubona kubera umuriro raba ngene bikorwa muri ko murakora cortile plafond pavema uturago twiza ibi byose, ariko umuntu atarimo umuriro kugira ngo akuremo inoti yiwe mugenzi ngo urayitanga mu bikorwa by'Imana wapi. Ariko umuntu afise umuriro w'Imana bavuze igikorwa abo wa mbere, ahandi ni gukwegana ati none wewe ni gute ngo ntubona bya kino gihe imyidodombo nabo ibikorwa bararundanya bakagereka yema bakora ibi yema bakora kubera umuriro warazimye. Ariko umuntu ari mu muriro nta haruri ibyo yakoreye Imana, aho ati Imana urantabaye ko mpaye akazi. Yesu nashimwe. Iyo hari umuriro twagenda kuba ku rusengero turabagabo bane, urusengero metero 30 ku 11 turabagabo bane turagubaka ahandi kubaka namba ikanzu ndafise nivo ipima ifise amata 6. Iyo nivo rero narayihunganye naho niruka iyo nivo n'ubu iba hafi y'igitanda nihiba amurebo kutera iripu natantera ikorasi korera iyo Mana bagenzi kuko ndiherana niko batera iripu Imana ndiherana kabisa. None mwe Imana iherana irabigene Musa nuko mwayikore bya bindi byose mwagiye murubaka erabi byose mwaguze Imana niherana. Soma Abaheburayo 6:10 ngaruka ngaruka 6:10 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa vyanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo. Yesu nashimwe. Imana ntigirane ntigabitanya umuntu aza kumukorera hanyuma mugabo akibagira ibyo wamukoreye, ariko Imana ntiyibagira kabisa, irakubikira. Siko none ciwe nagiye kugirirwa ubuntu umugabo umwe amaze kuntuka umusiramu arantuka yasenyu yimbye impande y'urusengero hama ahenura ikibambazi agihenuye wa mugabo uza guhendura kibazo cy'urusengero ngo pu pasteur wa feke uko nyene unatembea na miguru hauna gare arantuka hama nkavuga nti Mana none ngaha sindi mwizina ryawe birivuga ngo turi intumwa mu gishingo cyane. None rero ukavuze ngo yana bagoro ngo ni pasteur wa feke si imodoka gusa none nduswe kuyima ya ameza 3 nariko ndagira mweno. Yesu nashimwe.
kandi sinibavure ndakiziruka ye yemwe hamunyuma nza musanga imvura ihayiragwa nza ndahagarara ni mzee karibu kabisa nikupeleke nyumbani ndio ndarorinziye ndanyunga nza ndari kuripora hama abona ndakase ndashika ni muhiriwe kandi siyo yari inzira nza mugano sinde mushikana muhira ataramba ngo ninde yakurangiye ahi wanje naharonde kugira ngo yamanyama yawe uhora ugira ni wasubira polisi nzi ndayizane nzi ahi gukura nzabona bazugumiye indugumbi rabize ndinako karamazi Yesu nashimwe mu nyuma rero nejo hari ibintu dufitaniye nawe mu rubanda yo wase nabi gorofa muri boro narwo turubaka urusengero twimvye ibyo bidukorokerako mugabo rero bademeza nduka mugabo atuka nantumva nasande mabana ibintu by'ubu nsande arika hayira cindagira barabara atambuka n'amaguru hamarambo nango pastor saidie ni ingia bwana ingia ndamuzana ni kuri garage yiwe ndamurukurizaho akaruta kandi karakamira Yesu nashimwe Imana ntiherana Yesu nashimwe umuntu niyagutuka ntudu musubize udusenga Imana Yesu nashimwe cyane ibyo sibyo nirate mugabo mvuga ngene Imana idaherana sikonona jewe mbere ahantu bako baruwa ku rusengero bango bakugenda nade nkakoramo ego imuze nubona ko muri ko mwarakora naze tuko turakora ariko nazewe wadiko nabo uza mu ruvemero gakora naze nzokora aha 200 yake 2 itakupa amen nzo muhiraki zibi nahari makeye nuko tuko turubaka sawa kandi ni munyuma wose ndokongera Yesu nashimwe Bwana asifiwe sana tuziga mu umuriro w'Imana uba muri twebwe ibitangurirwa inyabwoya imisarabanyi ingwe ndizinjire kuko umugabo hinzi ingwe mu muti asasa agendera ko bitama abagore ejo bundi hari umugabo tubana umumpangaye pangiye umubanyi yamatasa 9 agashika agakubita umugore n'abana akabayigiti bagakomida udutabare umunsi ngo ndatuma abantu genda muhanura ujya mugabo hama ntiyumva mugabo niyumva ati amategeko avuguke amategeko bakwisanya umuntu umubana amatohoza ahera kuri wewe kubona so barakoreye umuntu umutabara taniyumvire umugabo kwande wapi imborekwa hama rero ntuma umukozi ndigenda aya kuri protaye wi ndiwinjire yo kurimura udodore hama munatunye babiri udodore ataraza arasohoka ati mugabo ibyo bintu bamugira kwita umugore niwo bireka ngo none ngo ngwite umugore wanze umugore wiyo none yamukoreye kudakumukubita kumukura me hamunyuma rero ndi wapi tan telefone police telefone umukomiseri ntirukira abapolisi bangahe badane minote bamubohe amaguru n'amaboko none kandi sinacumuye sinatabaye umuntu basanga afise urubuyi nasohotse bataraze bari buko baraza none wa mugabo abagabo bose bari ngaha niwe wenyene ukomeye uwama ubuza abantu amahoro kubita umugore ngo none ko none ayo makosa yamagira saa 9 ari ugishika z'ijoro iminsi yose ayagira kan saa 9 abagabo bose bari ngaha niwe wenyene ukomeye utomera neza ndi mugabo amasaha asigaye uyamara uri mugasho aratwenga atayumva ibirato ngo ga ashariruka bamuzi inyuma baramufata
ngo muranteye agira ngo abakubite bamanza bamuha igiti bo niwe yagoroye amaboko basirako minoti basabura mujana hama arahandi kwambara ishati bamutwaye yambaye ipantaro imibiri iramurya hama nyuma ngo mu gatondo ngo aratawa hapi yamade kabiri abandarandika ko tazosubira gukubita umugore mu ijoro kuko yamwica ndadamugasha siko none ndamugasha kubera ubwo gito bwawe no iki gihugu kirimo amategeko bande baguha igiti none aheda mezane nahata ntubimenya ko yatashe madame wiwe si yata n'abana biwe seho nari asanga mutabakade wanje ngo nze gushima ngo bure ngo ndajya nkajyana kabisa ngo nahandi gwefa gushika umuti wagaruka none ega kuvuga ubutumwa gusa no gutabara birabamo Yesu bude ngo hahiga abanguranya kuko badogirana none mwosi yaruke narasumuye nakoreye Imana ngevuga ngo nduye mu gatondo abamaze kumureko yenda bagisimbwe hasi mugana inatabaye Yesu nashimwe dusaba umuriro w'Imana rero kugira ngo umuriro w'Imana uba muri twebwe ibyo Satani arungika ibyifuzo bibi mbabona mbaramona zenda giye kwa muganga mbabona ko itabi ni ribi kabisa litera kansera gusanga ni ngorane mugabo rero nagiye kwa muganga umuntu umwe agiye harambuka ndabona angwe gitabi urutaba tumura urutabi umuntu azi ubwenge angwe itabi umuntu atabize ibyizigiro ugasanga agiye ku muntu w'umutamakazi yaheze amenyo ngo amuhe umuti wo kubaho kuiramba hariho umuntu w'umubembe w'umupfumu hama umupfumu kandi kweri ntiyarafise n'intebe yarafise ya masanduku bakuramo indagara mbe muradige na mota harimo akaryoshe mugabo yogene ndamubota neza kabisa nkadamona abantu bagiye n'imiduga myiza ibiduga vyirabura noir presidentielle ibiduga vyirabura neza ugasoma abanyakizungu yaragwaye imibembe nkadabona amada mpagara kure nkagira kudeyi nkaraba kadabona adanye bitutu umunyamibembe ahaye umuntu umunyagisagara yagiye kuraguza nkadavuga ati Imana warakoze Imana yadukingiye kabisa Yesu nashimwe aha twebwe kwese abantu babakizo ntidutinya abarozi ika ejo nababariye sinababari ko kunegenda kubita umurozi sinamukubita ngo namukubita gose namubona nakagabo kagufiya kamanyama karoga karade karamba ngo vena ngo nguravuga Yesu nteko ngo Yesu ngo ze mu minsi nzoba nakwisha jewe vena ngo nzoba nakwisha kabisa nizo mushobora nikuko jewe niko kugomba kuyijya harahiguruka ukabura umango yo muzi hama ntariyumvira gataje kagenda nama ngo gahiga hama ndibani kandi ngafyina akagabo karandimura kabisa karanyisha hama mu nyuma rero nsangira amasengesho y'ikibiriraho amasengesho yo gufunga tandasenga uje muhungu wa Daniel bwavuke
hari muri 87 sinzi ko bwavuke 87 ndora baneza ndabizi kuko jewe itariki ndazizi zose n'abandi bavukiyeko Yesu nashimwa cyane. Haba mu nyuma rero ndasenga hari mu saa 3 izuba kuzaka saa 9 z'ijoro natsemga Imana nzova ngaha ndose nyisho. Haba mu nyuma rero hageze saa 9 ndahishurirwa. Ega Imana ije urahishurirwa. Yesu nashimwe. Nzabona mu nzozi araze mu nzozi nabona mu nzozi ngo vena ndisabwe duta amaboko karabaye duta amaboko kandi kakabonda kaze ngo duta amaboko nduza amaboko nzabona azosebena ati ngo rumanya iki ni gitwe ciwe ngo tangwa rero kubita ndakubita ndamena amazuru ndahungura amenyo aravirirana hamureo reko rero ngo ndaguhaye insinzi nsema mpamagara madame mama Vera nkorera ubuyi ndakubise umurozi ndakundiyo mana itameze nk'abantu ndakundiyo mana itameze nk'abantu. Yesu nashimwe. Hamare mu nyuma rero aha rero nako namukobise Imana iramumpaye ubundi munsi ndegaho tanumva mwijoro umugabo ariko aratambira ku nzu nta mutumiye kandi siwe ntabanya mu bibempo nampamagara nti rero ungana wowe ni wa mugabo ngira mfata ingibona dasoboka isangiriye nabi umwango utenga amavuta ndanumva rirutse ntori ipara ry'amatafari ntera inyuma yiwe ntimuramuhe mu gatondo naho yavunitse ikiboko imene sinakubariye mugabo mu nyuma uzovunika izosi kandi yavuye yemera yuko nisenga Imana. Harimo umugabo w'umusirimu kumba sinadi yuko abarozi bagira ishira hamwe umugabo w'umusirimu abone ubundi hayiragira ibyago nzabona arazi ngwewe ngo mwari ngira imbabazi zende bivuyemo ibiki ngujye mu babo twari kumwe bukukuroga zende bivuyemo ni nawe usamwe dukuraroga dusaba umuriro w'Imana uba muri twebwe zewe mpambwire bajya abagabo tubana bamba ngwere barabizi ndabahaye itegeko rimwe n'ibindi bibiri mwihane kuko bavuze ngo bazondoka gose ngo batangomvuga yabo ngo baturoke barabafundikanya bakatega imbere y'usengero bakatega ntibade murindire ntimubikure hatarabona icyo gihe bahora babitega bukanondo umurozi ahambaye bakamukota akaza ngo gutoroka kuko muvumera nta yindi shengero ririho nta rindi na rimwe ririho n'abaribonye baratangara emanywe muragumako Yesu nashimwe hariho ibisibo tuzohabwa ko twaniriye mu ruvumera Yesu nashimwe hamureo tukatugenda tukatwiturira habonda tukaturimba kuna nguvu ya ajabu katida muya Mwokozi kuna nguvu ya ajabu katida muya keye dukatare tubiturira bakaraba uhenuka n'umwe bakabura Yesu nashimwe cyane nta n'uzohenuka nzane babwira rero mu nyuma nkavuga kuri mikoro n'ibintu bibiri mwihane mutihanye mwiruke
bahamaze bahadandaza kabisa. Turabe kuko naho Imana aho bahageze ko wumva Imana ntiyimamaza isinyongera iminsi yo kubaho ngo duhangane. Yesu nashimwe. Duhangane ndi mu izina rya Yesu nabo bari mu izina rya Bayali turaba umugabo wariwe ari naho nabada mu ijoro ngo niombeye tukabasengera ihane bakihana. Yesu nashimwe. Ati jewe ati namba nane mbanza kumugaragara none bo unyica barayicana. Mugabo turafise mu abantu bemeye kweguka kabisa. Yego bemeye kweguka. Harimo umwe kugiye binakane w'umudami yo nigishirira yari muri bo ewe ubona se ndimubwira mbere umuprotokole wo guhakaze abandi badamu. Yesu nashimwe. Dusaba umuriro naho bona tugendagenda Satani n'umwasi wacu afise abadayimoni uburyo bwinshi. Dusaba umuriro w'Imana kato uzigame. Uwo muriro w'Imana uri muri twebwe. Ibyo bya Copenhague bitwibagiza bibagiza abantu iyo baca. Mbe muradi Yosefu ngene yabaye umuntu yari mu muriro w'Imana. Agenda kuri abantu batamuzi Satani amutegerayo kuko Satani ni umwansi w'amasezerano. Kugeza haza mugasho azira ko yaje gukora icyaha bamushyira mu gasho. Rero mu minsi heze bavuga ati rero bivuye hejuru. Ibintu bivuye hejuru. Umupolisi mutoya avuga ati mugabo genda numkweke. Rero Potifari yari yamufunze. Muka Potifari yamuhenze. Hama rero umwami ararota habura ubusobanura. Imana yaciye hejuru. Gira mugenda aho ati naho vyogobora n'Imana izoca hejuru. Amen. Yesu nashimwe yaciye hejuru. Intumwa iraza ati yari yamaze kumanya ati mu gasho hari umuntu yitwa Yosefu ari mu mpemo y'Imana. Yazigamye ubugingo. Yabereye amaso ubugingo bwiwe. Ntiyandura naho yari mu abantu bose bagiye mu magogo tatagwa gutukana. Haraho rero umuntu aza mu magaragezwa. Imana igasayugara abari bakuze ntibaze. Ngo none babona hagahaza bakokayi babadayimoni ngo ishengero ryanyu ryarazimye. Ngo bona bahari wadakukuraba. Nishuru ciye. Yesu nashi. Ishuru ciye emero yige. Mugaba hirya y'iyo shure uzobanga intsinzi. Yesu nashimwe. Hirya y'ibibazo n'ibindi hariho inyishu. Yesu nashimwe cyane. Hama mu nyuma rero byagenda neza kabisa. Imana nishimwe. Mu nyuma rero nsemandanya kwijambo ry'Imana hama turangize. Takoza ijambo ry'Imana ryo kuzigama umuriro. Mugabo subiye inyuma gatoye uyu mugabo harageze igihe rero agwaza umwana yari yamye yuko jewe senga Imana. Ataza kundondera ngo nze gusengera umwana wiwe. Asanga Sihoni. Hamadama saragenda. Agiye gusige mu nzira umwana yapfuye. Nta kundi mugabo nasimbuka ati yaramye yuko usenga Imana. Hama mu nyuma rero muri iminsi heze twasoma Bibiliya cyane baragira ibintu vya mihazara mwe kigira umupastor n'akigira umuyisilamu bagatuka Yesu naze none batuke Yesu naze dinga ntirondere ibinyamajwi musire nga haje na hama soma Bibiliya ndasoma Bibiliya ivyabo birabanza birahagarara ndavuga Yesu nge naboneka muri Korowani inshuro nibindi hama kandi ntuze uyu mugabo wawe nyene babizera yarapfuye aherayo ariko Yesu mu minsi 3 yari yazutse ni muzima kuko bavuga ngo ni ntumwa nk'izindi ntabwo ari intumwa ahubwo ni watuma intumwa. Yesu nashimwe.
hamunyuma rero basoboga yuko rero ko ndabananiye ko bazondasa. Umwe muri bo mugabo ati mugabo sha naho biruko turagukunda ndirigomba kuwupfa twagiye inama ko bazokurasa none zo turagenda hakiri kare ntangura kugenda hakiri kare. Ibyo se bivuze muhera kuko muhera batsa bazogumira bumvise ko bazondasa mu nyuma nihorera mu nyuma rero numvizwe mu nyuma ngo ninde yakubariye guti ibikorwa byanze uzohora ugenda utunganiriza abantu. Hama ndagenda ku rusengero ngise ngenda n'amaguru hari hicaye musehe imbere ubu bari bemeye kwicara munsi y'umusaraba kandi baherekwa yarahicaye. Ibyo yabonye ntavyo nabonye yabonye urugabo runini runcungereye umutekano. Hama ndagenda ngo ndamushikire nyamugabo asanayonga ngo pase ngo mbaze uje mu mwari kumwe ngo ajanye nti wamubonye mada mpagara neza ni fieri wamubonye mwambute ko muzondasa ntujya mugabo mwe mugabo muzotugora gusiga guhamba ndi mwese hamubuyenzi fie mu minota 10 yadoba yabamaze ngo kweli nende wambie basi subutu bagakogwa kadi yabo azoba marujya mugabo wamubonye sha umugambi wose yufa naho ngenda mwijoro ndemera bibiri kandi barazi. Umunsi umwe umugabo umwe yagiye gukoresha imodoka ntibamuzi ndarengana nazasenza namubonye base baravuga ngo kile kizehe ngo unapiga urozi agikamatwe nzofatwa kubera iki mwizina rya Yesu reka twaronse ubuhungiro bukomeye. Yesu nashimwe dusaba umuriro w'Imana utubamwe ubasha bw'Imana budukoreramwo ibyuma satanazana umuriro uzubiturire hanyuma tuzohabwa yasezeramwe ahantu tuzokwamika amabanga tukadoga muze murabe umuntu naho yogira gute bajya baze gusimba asimba doga hasi hari ikintu kimukwega kimusubiza hasi mugabo umunsi nzambi zovuga izo gikwega muri gisubiza hasi ubasabwa tuzoba bwakuweho tuzodoga bwira mugenzi ati tuzodoga ati Yesu nashimwe tuzodoga pastor jewe n'abari abantu umupastor umwe yigize ko nango aravuga ngo nkore imyaka 40 ngo umugabo ukore imyaka 40 ngo yobora kuguhemba naze waho iriyo handi rarenga ura kuva muri 80 ni bugufi. Imana impamagaye ngira kajene mvise umwana umwe nari nkwiye kurondera inoti mugayira mpamagara ngo ndakuyikorera ndena wewe muri iminsi bantu bahamagagwa hari abantu bahamagagwa bakaza bakarawa ya makoti muri ikoti hazikoti zirakuyaga igorana umuntu ati none kugira ngo umuntu usike hariya byogenda gute jewe rero sinarose rimwe ngo nemere uzakorera Imana nabandi ndasiguda Imana ko ari impamagaye kugira ngo nivyangora sinotibirake ku muntu ntihagira umuntu azokurikira ikoti kuko akurikiye ikoti ahagenda umufurere umwe niwe yabwiye nyina ngo ngomba ngo kudakorera Imana agasamubwira nyina ati ntabizoshobora mwana hamunyuma rero aragenda baramusengera baramutuma igikorwa umugabo wana inzara yamutekeye asaba bugifurera mahakambwira naho mahakambwira hani mu gifurero mama yari yambariye ko bizogora uwundi atanga umuhamagaro arateba hamate mugabo utuze mpwemu yera ntibazogusengera ti mpwemu yera gusa atagenda kwicara habona ku ntebe y'imbere bavuze ubutumwa akatango
aduze ibitugu ati wa mugabo rero ari mu musudo wa mpwemu yera mugabo bamusizeyo biramunanira abura ya makoti atangura gusotora ngo ndababwire bene data aya mafaranga y'Imana uyariye ukayarya ubwa mbere uba wugaye urugi rw'amasezerano yawe ica yugara kuko uba wihemvye sayugara ikugara jewe akadoga ka mbere ega jewe ndi umufundi nahawe igikorwa n'ishengero barambikiye ati ngomba ukora aho hantu ndahakora ariko tinda yubaka ndaharura inoti nzabona nose 4,500,000 francs Burundi yo none gabasha wa mugabo yanduka ngo pasteur wa fake arasubira nzangenda kugura atanguriye ngaho nakandi Imana ifyonda gusa Yesu nashimwe sibyo niyirate mugabo mvuga yuko Imana mugabo nagombye ngo babwire yuko hari umugabo umwe yampakize namukoreye ndamukoreye rero cyaramba ati rero nagushimye ngwino nguruke kwishuri cyo kwiga hanze hama kandi ngore bwagire mu ndege ndekana nta n'umunsi n'umwe ndekebera kiguruka kigenda ndakirabira hariya ngo rero uzohora yigendamo nk'abisi indege yarampabuye hanyuma kandi nzoguha imodoka mugabo rero iyo modoka ubandi uve mu ishengero urimo ude mu ishengero ry'iwanze apana ry'Imana giwiwe yo limbe nangira mvisa agakinga kadevye ndagarandebo kagenda kana kivyondo kwani iyi modoka nkagenda izonyica pu ndaheba yarasavuye ingine nasi imodoka nkaga amashuri yo hanze mugesa twapfuye ku mashuri yo hanze no kugenda kuba hanze twapfuye ikintu kimwe yambariye none umugore turajana n'abana ngoya ngo genda urabaho babitse mwarose ahantu babitse abagore bagabo uyu mugabo arampeze kwe ne mugabo ndatashe nzemera ngimise nimbiribwa ngimise mugabo ngumana n'umuryango ngumana na madame n'abana none aje bari kwiga reka baza reka yari kubishobora dusaba umuriro ibyo Satani abayasinze abigize ivyera kandi ivyirabura dusange amaso y'imhema bone umura w'Imana biturire tubandanye kuba by'Imana kuko hari ubugingo budashira twabikiwe nagomba dusenga Imana ninde agoba ati Imana ongera wacumure muri jewe vya bine by'imidodombo za ntege nk'imporangira mu bikorwa by'Imana vya bine by'intege nk'imporangira hahandi hamanse mu bihe bigoye nkamera nk'abandi nkagoyigoyi ongera usaba umuriro w'Imana wake turi imbere y'Imana dusenge n'imbere y'Imana turaye kaze umuntu agoba ati Imana aca umuriro wongere wake muri jewe vya bindi bigenda birangora vya bindi bigenda birikwega nivyasanga hari umuriro bihunge umuntu w'Imana akwiye kugira umuriro muri we w'Imana wake muri we niho vya bindi byose byikwega iyo bihuye n'umuriro birahunga umuntu w'Imana ahagumaho yemewe n'Imana Imana imushingira intahe ngo nakanaho habaye ibihe bigoye imbere yiwe ntiyatirimutse turaguhaye kaze
aha imbere hose hariyo haracariyo mwigirwa hirya kandi dusenga Imana umuriro w'Imana wongere wake mu bugingo bwawe kugira ngo bya bindi bikwega bigatuma habaye akantu gakaciye ubucubura ke buduga kubera ata muriro waka muri wewe warazimye nihageze kureba Imana uharura ukubayeho nduharura ingero y'Imana kubera umuriro wazimye niko bigenda ariko wongose mu muriro w'Imana wongera wake kugira ngo bimenyekane kuri mu ruhande rw'Imana. Usanga Imana pasteur kadusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turagushimiye. Turi imbere yawe muri iki gitondo, ijambo ryawe riravuzwe nk'uko waritumanye umusabyi wawe. Bibiliya ivuga neza, Yesu ni musezera ishengero, waravuze ngo ikizagira ico kibamarira. Nuko nduga nkajya mu ijuru, ninaduga nzabanukira umwitsare we mpwemu yera, mpwemu niyaza azabamenyesha ibigira bibe, mpwemu niyaza azabibutsa ibyo nasize mvuze, mpwemu niyaza azabigisha iby'ukuri byose, ngo ntabwo azababwira ibyo yigereye ahubwo ibyo azanyumvana n'ibyo azababarira nande nzaba nabyumvanye data. Haleluya. Muri iri joro inama y'ijuru ikoranye yabonye ko ikintu kigoye kiruhije ari uko umuriro wazimye. Iyo umuriro uzimye ibintu byose bizira birinjira. Iyo umuriro uzimye abantu baridodoma. Iyo umuriro uzimye gukorera Imana birahera. Iyo umuriro uzimye ibyo umuntu yatinyaga arabyubahuka. Aba bantu barisuzumye mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe nk'itara, nk'uko ijambo ryawe rivango umusabyi w'Imana wangu ijambo ryawe Mana ni itara rimurikira ubugingo bwanjye. Ijambo ryawe nk'itara riratse riramurika rikibonesha. Umuntu wese aribonye aritahuye, abonye ko umuriro wazimye, kandi umuriro umaze kuzima bakoze ibizira ngaba barapfukamye ntaramuye ibiganza mitumbereje mu ijuru, mbasabiye imbabazi, mbasabiye imbabazi. Amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha yaberi n'ababeko. Bwirukiro harira, bwirukiro harira, bwirukiro harira, gira imbabazi uyu muntu wese. Yesu mwungere mwiza, ndazi kuzi kurobanurijwe mu yandi majwi. Mu gihe cy'abarutimayo mwene Timayo abayogora bari benshi, abasakuza bari benshi, ariko wumvise ijwi ry'abarutimayo rivuga ngo Yesu mwene Dawidi girira imbabazi. Aba bantu ntubagirira imbabazi, abapfukamye ntubagirira imbabazi. Umuntu wese iri jambo ricumise mu mutima mugirira imbabazi. Amaraso ya Yesu n'ababera umwambaro. Bwirukiro niwirengagiza ibyaha byabo, niko Dawidi yavuze. Dawidi yavuze ngo Uhoraho niwirengagiza ibyaha byanje kandi usibanganye ibigabitanyo byanjye. Ndasabye ngo ibyaha byose bakoze ubagirira imbabazi, kandi ibigabitanyo byose ubifutisha amaraso yawe, baboneka imbere y'Imana bemewe n'Imana. Ndagushimiye kubahariye, ndagushimiye kubahaye imitima misha, ndagushimiye kubahaye mwemusha, kandi ubaha imitima myiza yo kukubaha. Ndagushimiye kubyumvise ukabikora nk'Imana itubabara, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo n'ubasaba Imana ishobora byose. Amen. Mugifukamye abanyene mufukamye. Niba hari umuntu ufite umutwaro ingwara ahaguruke. Abafite ingwara muhaguruke. Nayo bari ingwara bagutumye kugenda hanze. Yesu nawe ari ahantu utogana n'indege ngo ushikeyo, mugabo arashoboye. Ubundi muntu agira kabiri, ufite umutwaro agoba ati Mana ntabara kuri umutwaro. Si ingwara mugabo ufite umutwaro kuba ko Imana gutabara. Uhagurukana imbere y'Imana kuko Yesu ashoboye byose. Mama Jamali naze asenga Imana, asengere abagwaye n'imitwaro y'aba bantu. Isengere Imana. Senga Imana. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kuri Imana igira neza.
wakoze mwami ko wemeye ko ijambo ryawe rivugwa, maze mwami ukatugirira neza tukaba twabonye ikiganza cyawe. Ndakweretse mwami Yesu Kristo abafise imitwaro itandukanye, babonye yuko atahandi hari ubuhungiro atari munsi y'umusaraba. None mwami Yesu Kristo bataramuye ibiganza bakwereka imitwaro, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo ubakize ingwara. Abo bose bafise ibibazo bitandukanye, abafise ubukene, abafise inzara, abafise ingwara, abafise ibibazo bitandukanye, byose mwami Yesu turasenze kugira ngo abari wewe ubaremurura, kugira ngo nibasubira inyuma bagende bavuga ko babonanye n'Imana. Urakoze Yesu Kristo, azigama umwe wese, uramuhezagira, umubera inyishu, kugira ngo Mana zo kwamashima yuko kuri uyu munsi yabonanye n'Imana. Urakoze kubyumvise kandi kubyemeye, ni mu izina rya Yesu niho tubisenze, amen. Mwese mwumvise amajambo y'Imana mukayizera, Yesu Kristo abaha umugisha.